sagaseseshwa rumuri, ibiciro by'ibintu byose byankenerwa byaratutse, abantu ntibagishoboye kuronka ico bafungura nk'uko bitegerezwa kugira umuntu agire ubuzima bwiza, ntibagishobora kwifuza bose kwiyunguruza tutibagiye kugura utuntu twankenerwa ubuzima bwa misi yose. Icya kabiri ni ubwigenge bw'amasendika mu kazi no gukingira indongozi mu masendika. Hari abategetsi n'abakoresha bamwe bihaye uburenganzira bwo kwaka amasendika n'abarongoye ububasha bafise bwo gukora bifuza amategeko y'akazi yabaye igihugu canke mpuzamakungu. Hariho n'abaterekwa ko amasendika yubaho canke bagatoteza abayaserukira mu kubakuza mu kazi canke mu kubacoza. Ikibazo ca gatatu ni ukudaha agaciro itunganywa ry'ibiganiro mu kazi. Ingingo zijanye n'akazi zirafatwa abakozi batagishijwe inama. Amasezerano yabaye hagati ya leta n'imirwi y'abakozi agahonyangwa ku mugaragaro. Umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu kazi CNDS uhabwa agaciro bimwe bigaragara amasezerano yavuye mu biganiro byahagarikiwe n'uwo murwi akubahirizwa mu ishirwa mu ngiro zayo. Umurwi wose ugize za nyabutatu canke za nyababiri utumweko mu biganiro ukavyitaba atagukimanga. Tugasaba nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu mbere y'uko urwego CNDS rwoshirwa mu rugero rw'amanama mpuzajambo Conseil National. Aha twomenyesha nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ko ibiganiro byazingamitswe mu bisata bitari bike by'ubuzi na cane mu bisata by'indero, amagara y'abantu, gutwara abantu n'ibindi n'ubudandaji. Ivyo navyo bigatuma habura ituze mu kazi n'umwimbu mbere ukagabanuka.